rugendo icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Denise Ndadaye yagize mu makomine ya Rugazi, Musigati na Gihanga yo mu ntara ya Bubanza ku magenekerezo ya 28 na 29 Munyonyo, yarifadikanije n'abenegihugu baho mu bikorwa bitandukanye. Aha twovuga nk'ibijanye n'iterambere rusangi, kuganira n'abaserukira abenegihugu, kugendera ibibanza bitandukanye bikorerwamwo ubworozi bwa kijambere mu ntumbero yo kubatera intege. Aho hose akaba yari kumwe n'abaserukira intwaro, abashinga amateka n'umukenguzamateka batowe muri iyo ntara. Ku igenekerezo rya 28 Munyonyo, nyakubahwa Denise Ndadaye yagendeye komine Rugazi, aho yifadikanije n'abenegihugu bo ku mutumba wa Kibuye mu bikorwa vyo guseha amabuye yo kuzokubakisha ivuriro ryaho. Iryo vuriro rikaba rizopfunyiriza urugendo abenegihugu bo muri ako gace kuko bahora bagira urugendo rutari ruto bagiye kwivuza. Inyuma y'ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi, nyakubahwa Denise Ndadaye yaciye agirisha inama abaraho. Yarabakeje kubera ibikorwa bariko bararangura vyo kwiyubakira ivuriro, aca bahamagarira kubandanya bitabira ibikorwa vyo kwiteza imbere, cane cane mu kwijukira kurima igiterwa c'umuceri gisanzwe gikunda muri iyo ntara, gutanga amakori n'amatagisi, gukingira ibidukikije bahereye ku vyo kuzibira ibinogo vyaho bakuye amabuye azokubakishwa iryo vuriro. Twebwe rero twaje kubatera intege mu bikorwa rusangi murimwo. Twashimye cyane yuko mubona yuko iterambere riva ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Ivuriro ni inyubako rusangi. Inyubako rusangi rero n'ubutunzi bwa leta, n'ubutunzi bw'igihugu. Igihugu naco ni twebwe, ni mwebwe, ni twese. Rero iyo nyubakwa tuzoyibungabunge umunsi yaheze. Biraryoshe cyane iyo umwene gihugu yashize ukuboko mu gikorwa runaka, hamwe azovuga ati harya na jewe narashizemwo ukuboko. Umwene gihugu wese agire uruhara ruboneka mw'iterambere, mw'iterambere, kuko iterambere ni rya twese. Tuje ku kivi rero, tuje ku kivi dukora ibikorwa biduteza imbere. Twasesha amabuye nivyo, kandi twariko dushaka gukora ibikorwa by'iterambere. Nagomba dusubire inyuma gatoyi turabe hajya ahantu twakuye amabuye. Hajya ahantu twakuye amabuye tusubire inyuma rero tuhafurire kugira ngo dukingire ibidukikije. Ibidukikije navyo nyene ni mbungabunge. Ibidukikije nitusabibungabunga neza, amagara yacu tuzoba tuyahevye. Ni hamwe tuzoba dukijije kimwe tukica ikindi. Murabona mu minsi heze ingene imvura yatevye kugwa, tukatangura gusenga, tukagira ubwoba. Ivyo vyinshi bivana nuko abantu benshi batacubahiriza gukingira ibidukikije. Si hano mu gihugu cacu gusa, no mu bihugu bindi vyaba bibanye canke no mu bihugu vya Buraya, kubera ibidukikije bitabungabunzwe neza biratuma ihungabana ry'ikiremwa muntu, ubuzima bw'umuntu buhungabana. Rero na twebwe ngaha tuze turaraba neza mu byo dukora byose, turabe yuko ibidukikije turiko turabikingira. Muri iyo komine ya Rugazi nyene, nyakubahwa Denise Ndadaye yaragendeye ikibanza abagize ihuriro ry'abakenyezi bo muri iyo komine bariko baroreramwo amafi, aca asozerera urugendo rw'uwo munsi ahariko hubakwa isare ya komine Rugazi izoba ishobora kwakira abantu 1000. Ku munsi ugira kabiri agendera intara ya Bubanza ku igenekerezo rya 29 Munyonyo, Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yagendeye komine Musigati. Naho nyene imbere yo kubagirisha inama yabanje kwifadikanya n'abenegihugu baho mu bikorwa vyo kubaka ishure shingiro rya Musigati ya mbere rizoba rigeretse.
ariko agirisha inama abari bitavye ivyo bikorwa. Nyakubahwa Denise Ndadaye yabahamagariye gukurikirana indero y'ugwaruka atanumwe avuyemwo. Yasavye abajejwe intwaro gukurikirana abo barongoye, yongera ahamagarira abahuza bo ku mitumba baheruka gutorwa gutunganiriza neza abazoba babituye, gutyo mu masentare y'intango hazoshikeyo ivyananiranye gusa. Igisata c'indero ni igisata gihambaye mu buzima bwa misi yose, ni karahara mu ruganda ntibacura. Twagomba rero duce duhamagarira abenegihugu, abavyeyi, abarezi, twese tuje hamwe kugira ngo twiteho indero y'ugwaruka. Twiteho indero y'ugwaruka kuko muri no minsi ugiye kuraba ugwaruka rufatirwa n'ibintu vyinshi, rujanwa n'ibintu vyinshi, bamwe bakavuga ngo nibigezweho, abandi ugasanga reka bigatuma abo bana badaheza ngo bige barangize amashuri, bamwe ugasanga amashuri bayaciriye hagati. Rero si bibi kubwira, gukebura, ukabwira umuvyeyi terega wa mwana wawe namubonye ahantu, canke natwe abavyeyi tukaza turaje kw'ishuri gukurikirana indero y'abana bacu ku mashuri, tukegera abayobozi, abigisha muti mbega wa mwana narungika nakurungikira mumbonera yifashe gute, mumbonera mw'ishuri akurikira gute. Nitwaza turabikora gutyo, abana bacu tuzosanga ari abana bafise ubumenyi bwinshi, ubumenyi umeze neza, kugira ngo nabo ejo canke hirya y'ejo baze mwongere muronkemwo abashinga amateka, abashikiranganji n'umukuru w'igihugu. Kubera iki byose birashoboka. Bajya bahuza ku mitumba, abari ngaha mutwumve, tubateye akamo ndetse n'abari mu gihugu cyose. Ajya amabanga mwahawe n'amabanga akomeye cyane, n'amabanga leta yiyumviriye ko kugira ngo abana igihugu bareke kwama bariko bariruka, bareke kugira ingorane zo kwama imbere y'amasentare bagiye kuburana bidahera, urubanza rukamara umwaka, rukamara imyaka 2-3, umwene igihugu ntaje ku kivi akama ariko araburana imanza zidacika. Bajya bahuza bo ku mitumba babashizeho kugira baze boroshe izo manza zose, kuko bajya nibo shingiro ya byose. Umukuru w'umutumba, abo bahuza bava ku mutumba, nta rubanza gohuza abavukanyi, abahuza bo ku mutumba ntibaruce hamwe babishizemo ishaka. Kandi noneho nico bahamagariwe kuca imanza, gufasha ataco barinze gusaba, kuko nibo bantu ba mbere bazi bibera ku mitumba. Inyuma y'umuhingamo w'uwo musi nyene, Icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka yabandanirije urugendo rwiwe muri komine Gihanga, aho yagendeye iyororero ry'inkoko rya kijambere riri ku mutumba wa Gihungwe. Iryo yororero rikaba ari ry'umurundikazi asanzwe aba mu mahanga azwi kw'izina rya Robertine Ndayizeye, rikaba ririmo inkoko z'inyama 3700 zo mu bwoko bwa Kobebe 308, hamwe n'inkoko zita amagi 2000 zo mu bwoko bwa Saso. Yaragendeye kandi n'ikibanza cororerwamwo amafi, inka, impene n'inkoko muri Ninga. Ubwo bworozi bukaba bukorwa na koperative ADK Turashoboye.